Yes, kanoye mbifurize kugomba kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose inshuti zakadasohoka batunzi ba TV Dunia ni Kote. Namakuru tugarutse muri rero muri ano masaha ni mugoroba by'umwihariko nje ndi inyuma ya kamera ariko kuri kamera hari Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable, umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha Moses, kandi umugoroba umugisha ku bakunzi bacu bo kuri TV Dunia ni Kote. Tugarukanye ikitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse no kuri TV Dunia ni Kote. Twibanda mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ariko by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, aho twiyemeje kubasangiza inshuti magara zidukurikirana kuri byinshi bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Moses, yes, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera. Yes, birumvikana tugiye kuba tubigarukamo tubifa imuzi n'umuzingo. Nayo mpamvu bwira abantu badukurikira bari Gitega, bari hano Cibitoki, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Korine Mujejuru, bari Korine Murangara, Korine Yatongo ndetse na Korine ya Kinazi. Mwizere ko by'umwihariko tubazanye amakuru ashyushye ameze neza cyane. Bwana Karimba Aimable, ngira ngo turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Unyemere tuze kubyinjiramo, ariko on Amerika z'abantu bari ku mugabane w'Uburayi uburyo bwihuse cyane. Ndagusuza wowe unkurikira uri Belgique, ndagusuza wowe unkurikira uri ahitwa mu gihugu cy'Ubwongereza, wowe unkurikira uri mu Bufaransa, wowe unkurikira uri mu Budage ndetse kandi Australia. Dufiteyo abantu benshi cyane, dufite abakunzi bacu badukurikirana bari mu bihugu byinshi bitandukanye, ahitwa muri Australia badukurikira bari ari benshi cyane. Ni mu gihe kandi ku mugabane Asia mu bihugu byinshi bitandukanye, mu Bushinwa dufite inshuti magara, tukagira abakunzi bacu badukurikirana bari muri Omani, abadukurikirana bari mu Buhinde, tukabashuje muri Leta Zunze za Amerika, muri leta zitandukanye, abadukurikira bari muri Miami, abadukurikira bari New York, abadukurikira bari Canada. Nyamuneka twabashuje kandi tubifurije kumererwa neza, amahoro impagarike n'ubugingo mu mitima yabo bigume mu mitima yabo nyamuneka. Yes, mu gihugu cy'u Rwanda rero by'umwihariko mwiyumvemo ikaze, ariko kandi Burundi mwiyumvemo ikaze, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, mwese tubahaye ikaze, ubwo na diaspora yose buri rusange. Bwana Karimba Aimable rero uraza kunyibira tugaruke ku nkuru zikomeye cyane, by'umwihariko i Bujumbura. Tuvugana mu kanya gato nakiraga amakuru yemeza yuko bigoye cyane kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi abe yakoresha imihanda Gitega Bujumbura, kuko isaha ku isaha ashobora kuza kuba yakwiramo n'uruva gusenya. Ariko ibyo byose ingaruka ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba bashaka kwica cyangwa se kurangiza perezida w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'umuzingo. Bwana Karimba Aimable uraza kunyibira tugaruke ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahitwa Katumba. Hari abamajoro babiri bamaze gufungwa kubw'impamvu zikomeye cyane, bafunzwe igitaraganya. Ni inkuru turi bugarukeho tukava imuzi n'umuzingo, tukapuditinga abantu tukababwira uko situation ihagaze. Uraza kunyibira twinjire muri politike ya CNDD-FDD, turebe uko situation ihagaze ku gihugu cy'u Burundi gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027, tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Benshi bari kuvuga bati ese perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mwaka araza kurangiza yoye iki gihugu? Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa binatangazwa. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable uze no kunyemerera, hari amakuru nakomeje kugenda nsoma ku bitangazamakuru byandikira ku bitangako mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bigaragaza ko naho ibintu bitoroshye muri CNDD-FDD, ariko bamwe bari gushaka ubugama, abandi ntibabogame. Ndega ibintu bimeze nabi cyane, ntabwo byoroshye. Byose rero turaza kuba tubigarukaho tubiva imuzi n'umuzingo. Makuru turi bugarukemo harimo naya n'abaganga bavuye mu bitaro cya hospital, n'abaganga b'abahinga bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko Bunyoni ameze abo baganga bakaba baranatanze raporo ko Bunyoni adashobora kuvurirwa mu Burundi ngo akire ngo nayo. Yes, ibyo byose rero gatanu kuri gatanu turaza kuba tugenda tubigarukaho tubiva imuzi n'umuzingo, tubabwira uburyo situation ihagaze. Uzi ikibazo cya mbere tugiye kwinjirana muri iki gihugu cy'u Burundi, ndagira ngo nsobanurire. Nabonye ibintu byakomeye hariya Gitabara nubwo bari kuyikanga, ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba yuko isaha ashobora kwicwa. Ngira ngo ku munsi w'ejo niwe twaganiraga duhabwa n'amakuru y'abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko uyu mugabo arimo arokoka impanuka za hato na hato. Se Bwana Karimba Aimable, ni igihugu gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027. Twitega iki? Turaza kugera muri ano matora uyu mugabo cyo igihugu cy'u Burundi.
nkurikije politike ya divide and rule iri gukoreshwa n'ishyaka rya FDD umunsi ku munsi, ndetse kandi iyi politike ikomeje gutsikamira cyane ku ivanguramoko rikomeje kumunga abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Iyi politike ikomeje kugira uruhare mu iteranyuma ry'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda iteza ibibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe icyitwa Red Tabara, umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, urwana nk'ama 23 yo ku butaka bwa Kongo, mu gihe biri kuvuga yuko yabaramaze kugera ku butaka bwa Kongo, ndetse kandi intego zayo ari ukuburizamo imigambi mibisha ibitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, biragoranye cyane yuko ano matora twiteze mu mwaka wa 2027 ashobora kuzaba amatora mazima cyangwa azaba amatora yizewe neza 100%, kuko uruhande rw'umutwe wa Red Tabara ruvuga ruti twebwe tuzarwana kandi tuzahatana mpaka dukuyeho ubutegetsi buriho, dore yuko Red Tabara iravuga iti turarwanirira ubwoko bw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi tutavanguye ngo umuhutu umututsi cyangwa se ubundi bwoko runaka, ariko Evariste Ndayishimiye we agashinzwa ngo gushyigikira cyane ubwoko bumwe, ngo icyitwa abakomoka mu bwoko bw'abatutsi akabashinza yuko ngo nta neza bifuriza igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu inkambi nyinshi zo mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, ahandi hose twagiye tubona abaturage bangirwa na Evariste Ndayishimiye gutahirwa iwabo, aho Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo abenshi muri bo baramutse batahutse ngo bamaze gucengezwamo incengezamahame z'uko gahunda bafite ari ukumukura ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye rero Moses biragoranye cyane ko amatora ngiye hari ibintu njya kuvuga nkisekera, njya mbona n'abantu bajya banyandikira mu gikari muri comment bambwira batari ko kujucisha mukamwenyura burya kabigasekwa nk'akeza. Evariste Ndayishimiye biragoranye ko ayo matora ya 2027 azagera akiwe igihugu cy'u Burundi, nubwo ari gukoresha tactique nyinshi, politike nyinshi kugira ngo agaragaze yuko akunze abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ariko Moses ndakurahiye biragoranye, ni ibintu bigoye cyane. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable uraza kunyemerera kuko n'aba basesenguzi bacu hari ibyo baba baduhaye byinshi cyane tuba turi bugezeho abantu. Ngira ngo muze kunyemerera mbabwire yuko mu makuru turi bugere tunagarukaho hari umuvandimwe ngira ngo wa wundi w'umurundi turaza kubacishirizamo gato cyane, ibyo bintu ze kubinyibutsa ayo majwi purito tuze kuyashyiramo. Gusa ntabwo nagenda nakubajije iki kibazo kugeza magingo hari amakuru arimo agenda aturuka mu bice byo mu gisagara cya Bujumbura, umutekano mucyo uri kuvugwa, ndetse iyi nkuru uze guhita uyihuza n'abamajoro bagera kuri 2 bafunzwe bashinjwa ruswa hano ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ese umutekano muke ibintu byose uze kumba bari bihuze mu minota mike cyane kugira ngo dukubite turangura. Ndashinga agati nongera nkashingura nkerekeza cyane ku ruhande rw'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi. Impamvu ruswa iribwa mu gihugu cy'u Burundi ni politike yamaze kubakwa yo mu gihugu cy'u Burundi, ishyigikiye bamwe, ikunda bamwe, ariko ikarika abandi. Politike mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamaze kuvuga yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye inyungu zose umuntu udatinya n'inyungu za gisirikare kuzikubira. Urabona yuko rero ari ibintu bigoranye, ndetse kandi ukabona yuko ari ibintu bikomeje kugorana nyuma yuko afashe kiriya cyemezo cyo kudahereza amafaranga bari abantu bari bagiye mu butumwa bw'amahoro za Somalia n'ahandi hatandukanye. Byatumye n'ubundi abasirikare b'igihugu cy'u Burundi n'izindi nzego ya ngengabitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara, amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni nacyo nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari nyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu bya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye
uwo muniganama, kandi umuniganama nawe ahetswe n'Uburundi. Urumva rero bica bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo, bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi ca kabiri mbona naco nyene gishobora kuzana ibibazo, ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nivyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23, ariko ukabona yuko hariho igice c'abanyamurenge bari muri twigwaneho bashinze icama cabo, batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23. Ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN, sinibuka izina ryayo, ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23, nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC, ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bariya batwigwaneho bafite umuyobozi wabo mwirabye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa, burondegwa, buhigwa, kubera uburyo bonyene bari organize, bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanire akoze yabo bayumvikanishe neza, bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cane cane. Narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23, ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi, ariko kuba bokuraho ico gihome, ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho, bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe, kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi, mu gihe bashobora kuyitera, kandi ubona neza yuko ryatwigwaneho itari bien integre muri AFC M23, kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi ca kabiri mbonamwo kidatomoye ni ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bakabivuga, ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kari muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge. Mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza, yenda bamwe bakabatererana, ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi, bagira ibigwanishwa byinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe, kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi, kazitsinda,
ikagwanya na iriya migwi yose y'aba mayimayi za FDLR, kuko abanyamurenge buriya mu minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira, iriya bice bya Baraka, bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho, cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFCM 23, kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara, bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko ico bahuriye ko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa, canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM 23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyine imipaka itaracirwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera, kandi harimwo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijyanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa, kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko nkunda kubivuga burya ibyo tukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye ko baba bifuza buri munsi, arivyo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi. Kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarengiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero
ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge, noneho bigasaba yuko ahantu cyane cyane abo muri twirwaneho habera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolisiyo, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga yababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki, baratuziza iki? Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho, bakavuga ko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo, kandi Uburundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo, rero ntibotangazwa nuko ibyo bitero canke urwo rwango rushobora kuba bako. Nico gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze, nta mbabazi babafitiye, nta kigongwe babafitiye, n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu y'amajenoside yamye aba mu bihugu bitari bimwe, kandi amakungu ahari, ubanza wogira ngo ayo makungu hari ibyo bungukiramo muri izo ntambara zihitana abantu benshi. Nico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ibyo bikuba bigwanya ku munwa, ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira, nta muntu azobaha iteka, nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye, kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi, bakahakontorora. Bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura. Nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro, Ndayishimiye asaba, erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye, narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe, ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke zirya za P5 ntaho bataniye. Burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5, kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo, nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda. Azozana ivyo vyifuzo nyene bya P5 bya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo. Sinzi rero ivyo biganiro ico byoshikaho naho byoja, mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane Abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo. Murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR, bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR, imigwi ya P5. Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa, nuko azi yuko Ubufaransa bwahetse abo bagenosideri, bukaba bukibahishije, bukaba bukibagwanirira, bukaba bukibashiki cane cane nk'Ububirigi. Murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi, mu bice bitarimwe byo muri Kongo, gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi, mu Bufaransa. Noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abagenosideri, yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi. Na ibyo kuvuga ngo yotera u Rwanda aciye mu Kirundo, nibaza ko babigerageje, kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi, kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi. Rero ivyo kurasa i Kigali bo barabigerageje,
sinzi akantu gashasha Ndayishimiye yo afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka, vyo nakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko byanze byaye n'ibyo guhanahana abarundi bajya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abajenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda umenga bamukoze mu gisebe ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa. Rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byo wabija niyo biva mu gihe buriye rega Tshisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya, ariko niyumvira yuko ibiganiro atacu bishobora gushika kwa ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo hanyuma ico kibazo kirengane habe ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23 twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro. Nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwana bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu, kuko harimo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo bya genocide. Ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri. Niyumvira rero mu gihe bubanza bakagombora Sud Kivu yose kugera hariya za Karemi, Nord Kivu yose za Warikare zaye bakagombora hose, noneho rero muri biriya bindi bice bibamwe ayandi moko atacabangamiye ko kumbure adafite ibitekerezo bya genocide, noneho bagashobora kwicara bagafata igihe bakitunda bakaganira na leta ya Kongo, ariko mu gihe ibice birimwo izo nkewa zihigwa zigomba kumaririzwa gutsembwa ziri mu mutekano. Niyumvira rero yuko batagize neza guhagarikira gusa Goma na Uvira na Bukavu, ahubwo bagomba kubanza gukombora izo ntara zibiri kubera harimwo ababangamiwe. Rega burya mu bya politike abantu barashobora kwitwaza ibyo bintu by'amoko, ariko wacu usanga harimwo no gushakisha inyungu z'ubutegetsi, kuko udashobora kunsigurira uburyo Munigana hama yoza kugwanya bene wabo b'abanyamurenge bajya bo muri Makagara, boza kugwanya bene wabo. Ni inyungu buriya baba bitwaje barondera, ariko batitaye ku ngaruka zishobora gushikira bo mu bwoko bwabo. Nivyo nagomba kuvuga.